izi ngwara niwakoresha agakingirizo uzozandura, izi ngwara nazo niwakoresha agakingirizo ntazizokwandura. Mbega ushobora kuvuga ngo izo ngwara niza, hari ingwara niwakoresha agakingirizo uzofisa amahirwe atari 100% naho nyene, ariko amahirwe twovuga 100% yo kutandura izo ngwara. Hariho n'ingwara naho uzokoresha agakingirizo uzotegerezwa kuzandura. Mbega ushobora kuvuga ati muganga wacu uyu munsi agomba atuganiriza ibiki, uyu munsi nta kindi canzindukanye no kubabwira izo ngwara. Kaze cyane kuri chaîne yacu rero, amazina yanje ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi arico ca medicine. Nimba ari ryambere dusuye kanda ngaho kuri s'abonner, ugire j'aime canke partage. Nimba uri mu Rwanda shyiramo akadarapo kawe k'igihugu cawe, nimba uri muri France shyiramo akadarapo k'igihugu c'Ubufaransa kugira ngo tubone iyo. Kazi cyane rero uyu munsi ngenda bereka izo ngwara naho uzokoresha agakingirizo uzotegerezwa kuzandura. Ndakwereke n'ingwara niwakoresha agakingirizo utazozandura, ariko naho nyene si 100% uzofisa amahirwe ariko menshi cyane yo kutandura izo ngwara. Duhere ku ngwara ya mbere rero, niwakoresha agakingirizo utazoyandura. Ingwara ya mbere nkuko twese dusanzwe tuyizi ni ingwara ya VIH, ariyo kandi bifatanye na SIDA. VIH na SIDA biratandukanye. Hariho video duhava tubereka ibereka ingene VIH itandukanye na SIDA, ariko rero ingwara ya mbere rero utazokwandura mu gihe uzokoresheje agakingirizo ni ibitwa VIH SIDA. Iyo wakoresheje agakingirizo uba ufise amahirwe menshi cyane yo kutayandura. Iyindi ngwara ya kabiri yitwa gonorrhée. Gonorrhée nayo nyene ni ingwara ifatira mu bihimba vy'irondoka, mu gihe uzokoresheje agakingirizo ntuzoyandura. Iyindi ngwara ya gatatu ni ingwara bitwa chlamydia, imubona iri ngaha niyo bitwa chlamydia. Naho nyene iterwa nuko twakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ariko mu gihe uzokoresheje agakingirizo niyi ngwara yitwa chlamydia ntazokwandura. Iyindi ngwara twababwira ni hepatite B. Iyi hepatite B nayo nyene mu gihe uzokoresheje agakingirizo ntuzoyandura. Hariho hepatite A nakoze video ya hepatite A ntiterwa nuko twakoze imibonano mpuzabitsina. Hepatite A yoyo iterwa nuko twariye indya zirimo imigera itera hepatite A, ariko iyi hepatite B ni ingwara yandukira biciye mu bihimba vy'irondoka. Rero mu gihe uzokoresheje agakingirizo iyi hepatite B uzofisa amahirwe menshi cyane kwijana yo kudashobora kuyandura. Iyindi ngwara twohereza ko ni trichomonas, iri ngaha trichomonas, no kuvuga nayo nyene yandukira iciye mu bihimba vy'irondoka. No kuvuga mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina n'umugore agwaye trichomonas nawe uzoca uyandura, ariko mu gihe wakoresheje agakingirizo uzofisa amahirwe menshi cyane yo kutayandura. Mbega ugakingirizo koko kuba kameze gute? Ushobora kuvuga ko je nakoresheje agakingirizo nkandura SIDA, ushobora kuvuga ati ko nakoresheje agakingirizo nkandura izo ngwara zose uri kuratubwira. Agakingirizo nako nyene saka ariko kose ukoresha, kuko agakingirizo gafise amakarite canke uko kaba kameze kugira gashobore kugukingira izo ngwara. Turarembega agakingirizo gashobora kugukingira izo ngwara kaba kameze gute? Ikintu ca mbere nuko ako gakingirizo uba wakambaye neza. Hariho usanga bakambaye nabi batazi nyene bakambara. Nimba uri umumama mwubakanye n'umugore mutagomba kuvyara umwana mugakoresha agakingirizo, birasaba ko mukambara neza. Nimba umugore afise izo ngwara tuje kubabwira, birasaba ko agakingirizo mukambara neza. Rero no kumenya ingene bakambara ni kindi cigo. Rero kugira izo ngwara ntuzozandure nuko agakingirizo ca mbere uba wakambaye neza. Ikindi ca kabiri nuko agakingirizo uba mugakoresha imisi yose, apana ko uyu munsi mugakoresha ejo ntimugakoresha. No kuvuga uyu munsi nimwagakoresha SIDA muzoyikingira, ejo mutagakoresheje urumva ko ya SIDA ica ibandukira. Rero bisaba ko agakingirizo ca mbere mukambara neza, ica kabiri mukambara imisi yose, ica gatatu bisaba ko ako gakingirizo kataba gatabutse canke gatobotse. No kusuzuma neza agakingirizo mugomba mukoresha ko gadatobotse canke ko gadatabutse. Ikindi ca gatatu ni ugusuzuma agakingirizo ko gafise karite nziza, ariko nako ica kane no gusuzuma ko ako gakingirizo gafise karite nziza canke katava kabatabukirako canke kadashoboye gukinga izo ngwara. No gupima karite canke ingene ako gakingirizo kanyu gakozwe. Nivyo bintu bine rero agakingirizo gategerezwa kuba kubahiriza kugira gashobore kubakingira izo ngwara. Nuko muba mwakambaye neza, nuca kabiri nuko mugakoresha imisi yose, ica gatatu nuko ako gakingirizo kataba gatobotse canke gatabutse, ica kane nuko ako gakingirizo kagafise karite nziza gakomeye neza ku buryo katazoshobora no kubatabukirako. Rero nizo ngwara twababwiye
zitazobandukira mu gihe muzoba mwakoresheje agakingirizo. Twazibabwira VIH sida, hariho trichomonas, hariho gonore, hariho chlamydia, hariho na hepatite B. Nizo ngwara rero agakingirizo kazoshobora kubakingira, ariko mugo mubyibuka si ijana kwijana, kazoshobora kubakingira nk'ibice 99 98, ariko si ibyo kwizegwa. N'agakingirizo sako kwizegwa, si ijana kwijana gashobora kubakingira izo ngwara. Bisigura ko mu gihe ubonye uwo mwubakanye cyangwa umukobwa afite izo ngwara cyangwa umuhungu afite izo ngwara, biba byiza kwirinda gukora imibonano yaba ikingiye cyangwa idakingiye, kuko murumva ko amahigwe y'agakingirizo atari ijana kwijana. Utire wari watwemereye n'ingwara naho uzokoresha agakingirizo uzotegerezwa kuzandura. N'izo ngwara nazo nyene zirahari, hari ingwara naho uzokoresha agakingirizo uzotegerezwa kuzandura. Izo ngwara rero hariyo n'izitera amakanseri yo mu gitereko, amakanseri menshi yo mu bihimba by'irondoka. Kandi cyane dukurikirane izo ngwara nazo naho nzokoresha agakingirizo nzotegerezwa kuzandura. Mbe gushobora kuvuga ati nizaye nazo nyine nazibateguriye hano. Kazi cyane. Ingwara ya mbere rero naho nzokoresha agakingirizo uzotegerezwa kwandura ni ingwara bitwa herpes genital. Iyo naho nzokoresha agakingirizo uzotegerezwa kuyandura. Mbe gushobora kuvuga ati uko nakoresha agakingirizo no yandura gute? Iyi herpes genital mubona ngaha ni ingwara iterwa nuko umubiri wawe wakoranye ko n'uw'umugore canke umubiri w'umugore wakoranye ko n'uw'umugabo. No kuvuga usanga zifise udukomere mu gihe utwo dukomere dukoranye ko canke udukomere dukoze ku mubiri w'umugabo canke w'umugore, uca usanga imigera iri muri ico gikomere iciye yandukira wa mugabo, uwo mugabo uca usanga aranduye ya ngwara. Iyindi ngwara ya gatatu ni twokwitwa syphilis. Syphilis nayo nyene ni ingwara iza mu bihimba by'irondoka, ugasanga mu bihimba by'irondoka by'umugore cyangwa by'umugabo hariho igikomere. Ico gikomere mu gihe gikoze ku mubiri w'umugabo cyangwa gikakora ku mubiri w'umugore, usanga imigera iri muri ico gikomere yagiye kwandukiza wa mugabo cyangwa ikandukiza wa mugore. No kuvuga izi ngwara zozo bisaba ko umubiri wawe ukorana ko n'uw'umugore. Mu gihe bikoranye ko ya migera iri mu kironda cyangwa muri ca gikomere ikifatana gice yandukizanya. No kuvuga zandukira izi ngwara zandukiranira biciye ku gukorana. No kuvuga gusanga nk'iyi syphilis mu bihimba by'irondoka by'umugore afise ico gikomere, rero gace usanga kagakingirizo yagakoresheje, ariko aho igikomere kiri agakingirizo ntikashoboye kuhafuka. Mu gihe agakingirizo katashoboye kuhafuka, urumva ko imibiri niyakorana ko ca gikomere kiza kwandukiza umugabo imigera iri muri ico. Rero izo ngwara uba wakoresheje agakingirizo, ariko kubera ko ico gikomere aho kiri agakingirizo katashoboye kuhashika, uca usanga ya migera iri mu gikomere ishoboye gukora ku mubiri w'umugabo. No kuvuga rero izo ngwara nuko zandukira, usanga ari gikomere agakingirizo katashoboye gufuka. Iyindi ngwara ya gatatu izokwandura naho uzoba wakoresheje agakingirizo ni bitwa papillomavirus humaine. No kuvuga iyo papillomavirus humaine yo rero niyo ikunda kuboneka gose. Iyi papillomavirus humaine niyo ikunda kuboneka gose muri izo ngwara wandukirwa naho bawakoresheje agakingirizo. Iyo rero iratera amakanseri yo mu gitereko, iratera amakanseri mu gitereko, amakanseri yo mu gisusu hariya muri anus. No kuvuga iyo iratera amakanseri, kandi niyo ngwara ikunda kuboneka cyane. Niyo nyene iterwa nuko agakingirizo katashoboye gufuka ahari gikomere cyangwa ahari migera. Uba wagakoresheje ariko ugasanga agakingirizo ntikashoboye kuhafuka. Muri ico gihe usanga imibiri yanyu ikoranye ko imigera iri mu gikomere ikifata umugabo, usanga n'umugabo aranduye ya ngwara. Iyindi ngwara ya kane ni pu do pubis. Nayo nyene ni ingwara uzokwandukirwa mu gihe uzobakoranye ko umubiri wawe uzobakoranye ko n'uw'umugore mu gihe afise iyo ngwara ya pu do pubis mubona yanditse ngaha. Iyindi ngwara ya gatanu ni bitwa gale. No kuvuga nayo nyene ni bitwa gale, nayo nyene ni ingwara uzokwandukirwa mu gihe uzobakoranye mu gihe uzobakoze imibonano mpuzabitsina n'umugore cyangwa n'umugabo ayigwaye. Yindi twohereza ko ni bitwa moriscum contagiosum. Nayo nyene ni ingwara uzokwandukirwa. Iyi ni ingwara uzokwandukirwa mu gihe uzobakoze imibonano mpuzabitsina ikingiye canke idakingiye. Rero izo ni ingwara, kuko izo ngwara ziterwa nuko umubiri wawe wakoranye ko n'uw'umugore. Izo rero umva naho mukoresha agakingirizo, mu gihe agakingirizo katashoboye gufuka ahari ico gikomere canke ahari iyo migera, utegerezwa
kwandura, kuko biba bisaba gusa ko iyo migeri ikorana ko n'umubiri umugabo aca yandura izo ndwara. Nibyo twari twabateguye kuri uyu munsi. Nimba uri mushasha ntiwibagire kugira j'aime, abona hari akantu kameze uku, ugire na commentaire, ari ikibazo ukibaza muri commentaire kugira tubishure. Nizo ndwara duhejeje kubereka, indwara uzokwandura naho uzokoresha agakingirizo, n'indwara utazokwandura mu gihe wakoresheje agakingirizo. Twaberetse n'ako gakingirizo ibisabwa kugira gashobore kubakingira izo ndwara. Kazi cyane mu video akurikira, aho tuzobandanya twiga ivyigwa vyerekeye amagara yacu. Naho gutaha.